Hello guys, this is BKTV Burundi Kingdom TV. Kiganiro cyakindi nyene mumenyereye The Road to Success and Biography. Aho no munsi twaramutse tugendera Butanyerera muri Muyinga, ni ntara nziza cyane, ahantu hari agakirima kameze neza, turi mu kibanza kimeze neza cyane gose. Hama ndi kumwe n'umutumira novuga mutumira adasanzwe, twaramutse tugendera mu ntara ya Muyinga, yanote niteka kadwa kano kanya. Tutatebeje rero kugira ko badukurikirana idondore bamumenye n'umuntu ki bimeze gute, turagwa ikaze kuri BKTV Burundi Kingdom TV. Murakoze cyane ego nongera nshima kuba mwashimye kumpitamwe mu bajene benshi mukantemberera mukampa n'ijambo. Ego ndashimye cyane ku kazi nabanyita Hakizimana Said sanzwe ndi umupapa w'abana batatu n'umugore umwe nize mekaniki ifatanije na entrepreneuria muri VETA Vocation Education Training Authority. Yes. Uno munsi rero ndi ngaha ndafise akazi ka leta nk'abandi bose baba bagiriwe amahirwe bakakaronka. Yego karonka matrikire nage numugihe biguye no karonka. Ariko kandi hambavu y'ivyo ndakora ibikorwa by'iwanje. Murumva yuko ndi umu entrepreneur murumva yuko ntabwirizwa kuguma hamwe. Yego mu byo rero nkora ndafise garage cooperative turi kumwe n'abandi ndafise nigenda ariko nigenda yikurikiranira hafi ibikorwa byayo. Ndafise ndalima kijambere ego ubuhinga bugezweho niko no bivuga tugerageje kubikura kuba hinga kuba engineer agronome n'abagronome muri rusange. Ndagerageza gusuma ubwo bumenyi ntafise kugira ngo bishobore gushikana aho bishikanye. Sinovuga ngo ndahashima ego ariko kandi sinovuga kuko aho navuye ni habi. Aho ngeze hadusangiza aho nyene wavuye no ushaka kumva. Aho navuye ni habi ego murabona umuntu ari mu buzima nyene buri ngaho nta mutahe ntaki ariko kandi hajya umutahe wa mbere ni mu mutwe business idea kufise novuga ivyiyumviro bishobora kwegera kukuzanira amahera ukwega amahera amafaranga ufise wewe mu mufuko ni gwanje. Icyo nsabwa nuko nkora ivyo wewe ukeneye kugira uyambe naje amafaranga mfise mu mufuko ni gwawe. Icyo usabwa nuko ukora jewe Said ivyo noba nkeneye kugira naye ndayaguha. Ego rero nk'umu entrepreneur narashoboye kwinjira mu mugambi wo kurima. Ndarima kijambere. Natanguye bigoye nkuko mubizi n'abandi bose usanga bigoye mu ntango biragoye turiko turabivuga gutya si vyoroshe biragoye ariko kandi ubu ufise agatima ko kugumako na cyane cyane ko duhanurwa yuko ikintu tugikora incuri 9 kugira tuvuga yuko chance ukigerageza incuri 9. Nararimye biranga ndarimo ibitunguru biranga gake naranayimbuye n'ibitunguru mugabo mu ntango byari byarananiye hajya mu mabustani kugira kuyoreza byarangora. Novuga nkaca ndabisakarira ku mabustani kandi ibitunguru navyo ntibikeneye kubisakarira ubisakariye bica biyonga. Ivyo byose nabimenya ndiko ndakora ngumako. Hama narayesh mbuyitoni zishika 8 z'ibitunguru ego bazimire nyene Muyinga nyene ego hama ndabura isoko mu ntuze
mu bigori rero nabonye umurima w'ibigori uteye igomwe cyane gose yego ibigori ni saison A ibigori saison B ibiharage bitondera ku biti kuri bijya biti by'ibigori nta birembezo bisubira ku nabonye ko biguma bihagaze mu ndimiro rero hambavu y'ivyo nababwiye ko ndumufundi ndakira imiduga ngaha imiduga mbere izananye ahantu henshi hatandukanye abamaze kumenya novuga ivyo nshoboye barampa akazi haba za Gitega haba za Bujumbura mbere rimwe na rimwe bakanarungika imiduga ivuye Bujumbura zino kugira ikorwe muri garage ya ukorera yego ivyo rero ndabikora novuga ndabikora ku buhinga bugezweho kuko hagiye ivyo twiga mu mashuri bita agaciro mu kiringo c'imyaka 3 abo yego burya umuntu wese ivyo yize mu kwishuri yego bita agaciro mu kiringo c'imyaka 3 no kuvuga ngo utabandanije ugerageza kujana nibihe ngo urabe bishasha byo byahindutse muri bijya wize byukuri usanga uri inyuma naho boba baguhaye akazi usanga ako kazi baguhaye utakigashoboye nturi update ishwi bishakirwa ngo uje hajuru yivyo wagiye uriga aho kuba ari we wese rero mu kibano ngaho uzumva bariko barakubwira ngo twe twize kera ni twe twize uzoca umubaza uwo muntu uti isiteri isubira inyuma rero ko mwe mwize kera nimwe mwize isiteri isubira inyuma isiteri ije imbere tubwirizwa kwiruka nayo tukiruka no mwanya kugira ngo biduteze imbere rero nk'umu entrepreneur novuga nti sindashika aho nshaka gushika ariko kandi sinobigaya mugaba aho nshaka gushika sindakabakaba sindaronka n'akantu kangana n'urunyegeri aho nshaka gushika sindakaronka nico gituma mbwirizwa gukoresha ingufu nyinshi mu gushinga imigambi ishobora kunteza imbere ego none ko ufise imigambi myiza na ufise uvuga akajambo kuba entrepreneur ivyo uriko uravuga ko ni ibintu menga biri muri wewe wara ahantu uvuga ati nanje ndabikesha naka nabikuye kwa naka uko kino kiganikiza bwa n'abantu benshi ukabisangiza abandi bantu benshi wabikuye he wewe ibyumviro byaje gute bimeze gute murakoze cyane nabivuze ko nize entrepreneur ifatanye na mechanique nk'umu entrepreneur rero ubwirizwa ku novuga kuguma ugira ubushakashatsi hama ubwirizwa kuzura kurikirana abandi bantu vyakunze dukurikirana abadandaza bariko baradandaza vyakunze nk'umu entrepreneur hanuwe kugira abagenzi vyakunze bakoze bigakunda naho wowe atanugwingo rugira iyo ugize umugenzi vyakunze bisigura ngo nawe buca nawe bikunda kuko umwamurako vyinshi vyiza bishobora kugufasha gutera imbere hariho umuntu yigeze kuvuga ngo yanditse igitabo ku bintu bijanye n'ubutunzi ngo ngene umuntu yoshobora gutera imbere umwanya mutoya hanyuma acasaba amafaranga y'ukuntu yoshobora kugira publication yakija gitabo ciwiwe wowe wanditse yuko ngene nikoma umuntu ushaka kuganya amafaranga fasirema mugabe kwandika uko uratereza abantu bagutere ugira ushogira publication ya gitabo nawe umu entrepreneur ukurahimiriza abantu ko ukora imigambi yawe ijanye n'uburimyi we birumvikana yuko umaze kubishikako umba rafise indimiro ni gute akajambo wobwira umuntu yibaza yuko azoshika mu bintu bikomeye atahereye ku bintu bitoya avuze ko umuntu agaragaza incuro 9 benshi baratinya bahimirize gute uburi nyuma y'abandi bantu bobwinjiramo murakoze hariho mu entrepreneur yarafise vision yiwe muri vision yarafise yumva yuko azotungwa no kugura ari umu athlete ari umuntu aronka ibikombe vyinshi kubera ko azi kwiruka cyane hama ari kumwe n'umuvukanyi wiwe yahavuye asha sinzi ukuntu binjije essence ngaho baradomeka batabizi ko hariho essence hamarasha ahiye umuvukanyi umwe yarapfuye nawe arasigara amaze gusigara arababara amaguru cyane amaze kubabara amaguru kugeza yaha abaganga ba docteur bavuga yuko bafashingi basaba yuko bamuca amaguru hamara vyumva acabwira nyina wiwe ati mama jewe nukuri ntimunca amaguru
ntako munca amaguru muze mundeke mfe ati kuko vision yiwanje niyo kugira ngo aya maguru nyene nze ndayakoreshe ndiko niruke mpabwe ibikombe vyinshi burya aya nyina ararira amaze kuvyumva aravuga ati nimundeke mfe kuko vision yiwanje niyo kugira iki kwiruka nshaka kwiruka n'amaguru yaciye nje mu mahiganwa ati rero amaguru muyaciye muzoba munyishe nimureke rero nimba mubona yuko amaguru ari yazonyica nimureke jewe mfe hama bamurekera uko aratangura aratembera ku ka wheelchair burya butebe aratembera mu nyuma nyina abona atangiye kuzara haguruka yimenyereza ahaguruka burya yarakize amaze gukira burya ya maguru yahemurutse amuhaye kandi amugira umuntu akaze gose rero ngiye neza ku kibazo narimba jijwe mu gutera imbere ni vision umuntu abafise ni ntombe ni mbono ubufise biratwereka gatoya ahantu abantu batagira vision babagereranya n'abakinyi b'umupira bariko barakina amagori bayakuyemo amagori bayashinguye hose urumva bayashinguye baraza gukina muga ntibinjizanya barakina baryoherwe babiri ntuguta muga ntibinjizanya ivyo navyo tubigereranya n'abantu bazinduka bagenda kurondera ubuzima bakarondera mugabo uburyo barose ntibugira icyo bubamariye nabo urumva babaye babakinye ntibiyinjiza uburyo barose ntibugira icyo bubamariye niko tubigereranya hasha vuga ngo nta myaka ijana n'ibihumbi ijana bikoramo ngo umugambi ureka umuntu ngo yiriye unakabona nta myaka ijana ego ibihumbi ijana wavuze menshi ibihumbi 50 ibihumbi 50 jewe ndashobora kugenda kubidandarisha itomati canke nkagura amavoka nkaranguza nkagenda nkadandaza nkunguka ibihumbi 10 mu mufuko w'amavoka naguze nukuvuga wewe nawe ni wabufise umuliyoni ukaba ufise iduka ukaba wadanda mw'iryo duka ukabukoresha umutahe w'umuliyoni ukaba wadandaje ukunguka ibihumbi 50 duharuye umutahe je nari mfise w'ibihumbi 50 wampaye ibihumbi 100 wampaye ibihumbi 10 tugaca duharura umutahe w'ibihumbi w'umuliyoni waguhaye ibihumbi 50 jewe wa 50 ndije nungutse menshi nagusumbije amahera nungutse ivyo rero bivuga iki bintera intege yuko bikunda yuko nshobora gutera imbere nkoresheje ujya mutahe mutora nta muntu numwe yigeze atera imbere akoresheje amafaranga menshi nta numwe tuje no mu bazungu Coca-Cola iri kirakora mu bikorwa vyayo vyose yakoze yasohoye umwaka wa mbere itangira gukora yasohoye isoda 25 nizo yashoboye mu mwaka wose nizo yashoboye kudandaza murumva neza yuko murabona Coca-Cola ingene isa abantu ntibayimenyereye Coca-Cola ibwirizwa kugwana ingwano yo kugira ngo abantu bamenye kijya kinyobwa Coca-Cola irakora idandaje isoda 25 ntiyaciye ivuga ngo ndahevye yize uburyo bukuntu yokundwa isi yose ego imenyereze kijya kinyobwa abantu bakimenyeye abona niyo kabuze ka original abantu barabunga abantu ego rero abantu boreka kwitwaza ngo imitahe ni bande bagabiye imitahe ni bande muzi bagabiwe imitahe kugira batera imbere na cyane cyane ko imitahe ugabiwe kenshi atani iva kenshi ikihomba uyacana mu nzira zitarizo kuryoherwamwo kugura ibintu biri mu rwego rwa dushira mu rwego rwa liability mu migwi ya liability ibintu bita liability nivyo bintu gura bitakungura iyo ivatiri ni liability inzu nziza ukamuri kurasiga amarangi ukamuri uragura salon ministre werekane kuba heza kumbure uriko wigereranya n'abandi comparison and competition novuga comparison and competition abantu bashaka kubaho
bigereranya n'abandi bagaca bahiganwa n'abandi mu gukosoma amafaranga turiko bagaca bahiganwa n'abandi mu gukosoma amafaranga rero vy'ukuri umutahe mutoya urashoboka kuko na jewe novuga aho ngeze ntawa mpaye umutahe kandi nakoze membu dufaranga dukeya utwo dukenda dukoresha nitwo tungejeje rero aho tungejeje rero ntihagire ubucika intege ngo umutahe mutoya umutahe urakora hariho ba Jimilon no mu Japani yakoze birakunda ujya wa societe Sony yarakoze birakunda ariko ntivyakunze uko mu ntambara y'isi yose ya kabiri murabona yuko ubu Japani kiri mu gihugu casinzikaye cyane n'ijya ntambara y'isi yose ya kabiri ariko Jimilon amaze kubona intambara iheze yaragiye aricara aratunganya umugambi wiwe ararondera ahantu ashobora gukorera ararondera biro arayibura kubera hari habaye nabi cyane hama sinzi ukuntu yinjiye muri supermarket igeretse gatatu araduga yose yari yarononekaye n'amabombe araduga sinzi ukuntu yabonye ahantu hari novuga sham imeze neza hatononekaye cyane aricara arandika umugambi wiwe arandika niho kuja guhingura amaradiyo arahingura twese nta wundi Sony vraiment atayikoreshe udafite telefone ya Sony radio ya Sony banyu mwarayivugiye sabufa ya Sony banyu mwarayivugiye hari n'amagana mafika nice ko Sony irateye imbere rero turavye yo yakuye ijya societe yayikuye kure gose abantu rero icyo botahura nuko nta muntu numwe yigeze atera imbere ataciye kure kenshi turakunda gufatira ku byo tubonesha amaso tukabona iduka rya naka riruzuye ugaca utinya gutanguza duke ujya naka kugira yuzuze rijya duka nuko yakoze kandi akoresha agatahe gatoya umutahe muto ni ugushikana kure murakoze cyane ego nakaye kajambo umva tutakubajije ariko uvuga ati mbere ko tangiza ikiganiro ya kino kintu nagashikirize ariko adukurikirana mu majambo make tunagushimira cyane no vuga cyane kugwaruka unaweza ukamwelekeza France kunywa maji lakini huwezi ukamulazimisha ugwaruka rero uko radukurikirana barashobora gufatira kwibi turiko turavuga ariko ntitushobora kubahata urashobora kwereka inka ingene inwa amazi ariko ntuyihata rero ugwaruka ruko radukurikirana ababishaka barashobora gufatira kwibi ikaba intandaro yuko botera imbere ikaba urufunguruzo ubuzima bwabo batinyuke bwaruka mutinyuke mukore murashoboye hama turashimiye cyane ko badukurikirana kino kiganiro mbandanye mukurikirana BKTV mugira like na share turakeneye ama commentaire yanyu murakoze cyane